iyo bibiri ivuga ngo ivyo mwakoze kera ivyo mwajakarira kera ivyabagira imbata canke ivyabagira abaja kera mutari muzi ko muri abaja b'umugwanizi uhoraho yaravyirengagije vyose yabigwijije n'ubusa kuko mwakoze ico mutazi. Imbere yuko muva hano ko twagerewe ubuntu tukabaronka hano hariho umuntu muratubwiye ku ijambo ry'Imana ryuko ivyo twagenderamo kera Imana yavyirengagije ariko hariho abantu dufise hano bakihagarara ku kintu cabaye kera wanashima n'uwo muntu akaba yaracihanye ariko abantu bakaba bakimubona mu vya bindi abona bo mubabwira iki. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katwangere tubaramutsa amahoro y'Imana tubane ikaze mwebwe mwese mudahengeshe gukurikirana ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubashimira uko mudukurikirana muri benshi dusamiranira mu gisagara ca Bujumbura nk'ibisanzwe ariko kandi tukakurikiranwa n'isi yose. Kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana amuzi ko nsanzwe ndakibategurira nka kibashikiriza ariko kandi imba mfatikanije n'abandi bakozi b'Imana. Imana igenda iduha bakaza hano bakatugaburira ijambo. Nibisazwe ni Prote turakingiwe mwite Mr. Poro kuri mikro ya mbere nsanzwe ndabategurira kino kiganiro ariko ubona neza yuko no munsi naza kuba ndijanye neza kuba andi kumwe n'umutumire twagiriwe ubuntu n'Imana uyu munsi twakiriye umukozi w'Imana reka tumuramutse duce tumuhana kano kanya aramutse ariko adukurikirana umukozi w'Imana karibu. Murakoze cyane yego ko bantu je bari ryambere badukurikiranye mwafata kanya mukabidondora. Mu mazina yanje nitwa Cedric Murindangabo nkaba ndumuvuga butumwa yego nkora muri Eglise Vision de Jésus Christ twazukorera mu Ngagara ariko ubutumwa cy'ibitoki kuri 10 kuri 12 yobowe n'umu apotre ari umuvyeyi wacu Isidore Mbayahaga yego karibu cyane management mwateye mutwegera kugira nazo duprofite kuri ubwo buntu. Merci. Nuko reka tubahe kano kanya mugakoreshe mu kugaburira ubwoko bw'Imana. Merci. Nakoze. Rero reka tutangure reka dusenga Imana mu gutangura kino kiganiro cyacu cy'ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye kuri Imana igira neza, kuri Imana ihoraho kandi kuri Imana yacu. Turagukengurukiye kuko niwe mpamvu yo kubaho kwacu kandi nta kiba kitari mu mugambi wawe. Wakoze kuri uyu munsi kutuzana kuri uyu mwanya kugira ngo dusangire hamwe n'abera bawe ijambo ryawe nuko radushoboza bane natwe bita kuva ko byose turabyanse mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Reka mu nkundire dusangire amajambo y'Imana mwe mu Imana yashize kuri jewe. Akenshi iyo ndiko ntangura kwigisha nkunda kubwira abantu ivy'Imana igomba nibwo buzima paraporo ivyo twe tugomba. Reka dutangure aya majambo y'Imana ugutangura wiyumvira impamvu Imana yashatse ko uyu munsi uza kwakira rino jambo nta kiba kibera ubusa wowe uri kuratwumviriza umenye ko ari umugambi w'Imana. Imana yakunze ko uyu munsi ubugurura rino radio kugira ngo wumve buno butumwa bwiza kugira ngo wumve ico ikugomba ko canke ico gushakako ico Imana igomba ku buzima bwacu nico ciza. Reka mu nkundire dusome mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa isezerano rishasha igice cyaho cya 17 ku murongo waho wa 30. Mwumvira ijambo narikunda kuko yaranyubatse cyane. Bibiri tubwira ngo nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije ngo ariko noneho igira ngo abantu bose bari hose bihana. Amen. Amen. Reka twongere twitize uyu murongo kandi muri Petero wa mbere igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 10 havuga ngo kera n'abantu mwarimwo ngo ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ni mwari bwagirirwa imbabazi ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Aya majambo y'Imana ndayakunda kuko n'amajambo meza kandi mazima aganisha umuntu mu kugororoka.
twatanguye dusoma ijambo rigufiya cyane hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 17:30 hariho ijambo riryoshye rivuga ngo nuko rero bijya twakoze mu kutamenya bijya twabayemo mu kutamenya ngo Imana yaravyirengagije. Ngomba ntebere hano hantu wowe uri kuranyumviriza wumve kino kintu. Biritubwira ngo ivyo twakoze twese mu kutamenya, ivyo twabayemo kera mu kutamenya tutazi n'ivyo turiko turakora, biriya nabijya wakoze, biriya wiva yanzemwo ka kameremere kawe ka kera wakoze utigeze umenya kuri kurakora icaha, birivuga ngo ivyo vyose Imana yaravyirengagije. Haleluya. Amen. Imana yirengagije ubupfu bwose twagendeyemo kera. Imana yirengagije ubujuju bwose twakoraga kera. Imana yirengagije vya bindi vyose, vya bindi vyatwagirizaga. Imana yirengagije vya bindi na vya bindi narinze kuvugira ngaha wowe uzi ko wagenderamo. Yesu ashimwe cyane. Ivyo vyose Imana yaravyirengagije. Irirengagiza vyose. Twitije umurongo ngaha muri Petero wa mbere. Birivuga ngo kera n'abantu mwari muri mwo. Kera ni mwari bwagirirwa imbabazi. Ariko noneho muri abantu b'Imana. Muri Yohana bibirivuga neza ngo abamwakiriye bahinduriye identité. Ngo muri abana b'Isumba byose. Muri abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu nahabwa icubahiro. Mu yandi majambo hariho ibintu kera twivayanga ngo tutazi n'ivyo turimo. Iyo bibirivuga ngo ivyo mwakoze kera, ivyo mwajakarira kera, ivyabagira imbata canke ivyabagira abaja kera, mutari muzi ko muri abaja b'umugwanizi, uhoraho yaravyirengagije. Vyose yabigwijije n'ubusa kuko mwakoze ico mutazi. Amen. Imana idufasha cyane. Amen. Ivyo vyose Imana yarabitahira vyibagira, yibagira ubupfu bwawe, yibagira ubusambanyi wagendeyemwo, yibagira ubwicanyi, yibagira uburozi, kuraguza, kudandahirwa n'ibindi, kutagira imbabazi, kumbure kuboregwa, ibindi ubushurashuzi, kugenda n'ibiheko. Ivyo vyose ndiko mvuga naho nariko ndoma kuri cakindi, ariko mwemu yera ariko aragutahuza kiriya na kijya wagenderamwo kera utaramenya Kristo, yuko Imana yavyirengagije. Vyose Imana yaravyirengagije, irirengagiza ubupfu bwawe. Nuko bibiri tubwira ngo ivyo mwajakarira, ivyo mwagendeyemwo kera, biriya nabijya vyabagira imbata, uhoraho yaravyirengagije. Ariko birivuga ngo mu kuvyirengagiza ngo noneho ngo ico Imana igomba kuri abo bantu Imana yirengagije biriya nabijya nuko bo kwitunganya bakihana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Igihe ca kera bibirivuga ngo kugira ngo duharigwe twarinda gutanga impene, twarinda kubaga icyo ari cyo cyose gisesa amaraso, twarinda gukora ibintu by'imigenzo kugira ngo duharigwe, twabaga inka, impene, inuma, ikintu cyose gisesa amaraso. Ariko mu gihe ca Kristo ni gihe cy'ubuntu twagiriwe, ubuntu ni ikintu tugirirwa tutari twiteze ko twoshobora kukigirirwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu araza aduhindurira vyose, adushira mu gihe ciza c'ubuntu. Amen. Reka ndabifate muri systeme. Wowe kera utari bwagirirwa imbabazi, ni vyinshi wakora bidahesha Imana icubahiro. Mugabo kumva zuko wabikora utabizi, Imana arakubabariye biriya byose. Reka ndakumenyeshe ko Imana yuzuye imbabazi. Reka ndakumenyeshe ko Imana iharira. Reka ndakumenyeshe ko Imana atari umwana w'umuntu. Imana ni nyebuntu, Imana ni nyembabazi. Ivyo maze kubitahura vyatumye nirinda gucira imanza bagenzi bawe. Vyatumye nirinda gucira imanza umuntu wese mubona mu ntege nkeya runaka. Kuko natahuye yuko umucamanza ari Imana yonyene. Birivuga ngo niwe mucamanza aroranye, aze guca imanza ziroranye. Mu gihe maze gutahura ko Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, vyamaye guhagarika, vyatumye mba nk'umuntu ari bloqué wo gucira imanza bagenzi banje. Amen. Kuko Imana itandukanye n'umwana w'umuntu. Imana ibwira Samuel, ibwira ngo jewe sindaba nk'uko abana b'abantu baraba. Kuko Imana ifixe ibwina mu mutima. Bana b'Imana, Imana itandukanye na twebwe. Imana yuzuye imbabazi. Bibiliya itubwira neza ngo Imana yirengagije ivyo twagendeyemo. Imana yirengagije ubupfu bwose twakoze. Peut-être wari gisuma kimwe gihebuje. Hari abantu ngaha mu maeglise bafise ibishinga nahe bikomakomeye. Hari abantu bafise aho Yesu yabakuye.
niko mvuga buno butumwa bwiza hari abantu bariko baratahura ico ndiko ndavuga kuko baraza aho bavuye. Ezekiel arabivuga ngo yasanze mu bisanze by'amaraso, yasanze mu mwanda, ankurayo. Yesu ashimwe cyane, angira kuba umwana w'Imana, amindurira identite. Yesu ashira mu mugabane w'abera. Hari abantu bariko baratahura buno butumwa bwiza. Twaragiriwe ubuntu turabohoka, twaragiriwe ubuntu duhindurirwa amazina. Ivyo na handi tubikesha atari mu maraso y'umwagazi w'intama. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ni nyembabazi. Ariko ari ijambo riheraheza ngaha ngo ivyo Imana yirengagije ngo ariko iki tugombako nuko twokwihana. Ikibabaje nuko uzi ko wagiriwe imbabazi ariko kugira niyisa uraciva yanze, uracatesha agaciro umusaraba nico Yesu yakoze. Imana ikubabarire wewe uzi kuri mu buntu ariko ukabwanjanjwako. Paulo yandikira Abigalatiya arababwira ngo nimwanjanjwe ku buntu kugakiza mwaherewe ubuntu. Bene data muri ko muranyumviriza, urazi ko wavuye habi, urazi ko wavuye mu buja, urazi ko wavuye mu minyago Satani yari yakunyaze, urazi ko wavuye mu vyondo. Birababaza Imana cyane kwiva yanga ugasubiraho wavuye. Birababaza cyane meme si wahawe imbabazi ariko bitunuza umutima w'Imana kubona wewe ufisa kahise kabi, ufisa aho Yesu yagukuye ariko kugera n'iyisa nturaca umugozi kuko wihishije mu gakiza, wihishije muri bwa buntu, wihishije muri bya bintu buvuga ko tukijijwe ariko ibwina muri we urazi kutarakizwa neza. Urazi ko kiva yanze ikintu kigaragaza ko umuntu yanesheje ivyisi canke yanesheje ivyahora bimunesha nuko ikintu cyose cyahora kimubera cyamugira umuja ubu muri iki gihe akibona nk'ubusa. Paulo abitora neza arabivuga ngo ivyahora bimbera inyungu ngo ariko uyu munsi ndabiharura nk'ubuhombe kuko je Paulo ngo ndi kirengeye cyo kumenya Kristo. Bene data muri ko muradukurikirana umviriza, warihanye urabatizwa nukuri. Nta cyaha kibi nko gutitura icubahiro cy'umwagazi w'intama, nta cyaha kibi nko gutitura icubahiro cya Kristo. Waremeye gushira ikirenge mu ciwe. Imana yirengagiza ubupfu bwose wakoze kera. Imana yirengagiza urusaku wabamwo, Imana yirengagiza akaboregwe wabamwo, Imana yirengagiza ubusuma n'ibindi wewe uzi wagenderamo. Ivyo byose umaze kwatura Bibiri tubwira ngo ivyo Imana yaravyirengagije ariko muri iki gihe turimwo uvuga ko wamenye Imana. Birababaje cyane kubona usubira mu vyo wadashwe, birateye agahinda. Niyo mpamvu birivuga ngo ici Imana itugombako nuko twokwihana meme si twagiriwe imbabazi kuko hariyo vyinshi dukora bidahesha Imana icubahiro. Turacafise ya mvugo ariko ntidusibe kugendana Bibiliya na kantike mu kwaha. Turacafise zangeso, turacafise bwa gushurashura, turacafise bwa busambanyi, turacafise bwa busuma, turacafise kwa kwisambanya, turacafise kwa kundi. Biriye byose vyatubera baja n'ubu biracatuja kabira catubera baja n'ubu turacabijakariye n'ubu turacabigendeyemwo ariko turishije muri ya couverture. Turakijijwe, turabana b'Imana. Tugarukirize ngaho kuko Imana igomba kuri twebwe nuko twobabera nkuko ari yera naho yatugiriye imbabazi ariko dutahure ko turabana b'Imana, dutahure ko mu nzu ya data afise principe zayo, afise ivyo yashinze dukiye kugenderako bitandukanye na vya bindi twajakarira kera, bitandukanye na vya bindi twabamwo kera, bitandukanye na vya bindi mu gihe cyacu cyo kutaramenya ivyo turimwo twabamwo kera. Muri Kristo twahindutse ivyaremwe bisha. Reka ducike icyaremwe gisha tuvavanure n'ivyatubera n'ivyatuja n'ivyo twajakarira dushike ku musaraba. Ivyo ni vy'Imana itugombako, ivyo ni vy'Imana ishaka kubana b'Imana. Birivuga ngo ico ndabagombako nuko abantu baba hose muze kuwasoma yuko bokwihana kuko Imana yarakwirengagije byose irakubabarira iguhindura kuba umuntu. Imana irakugirira neza, ikugirira ubuntu. Uyu munsi utangure kwiva yangu, utanguye kwikora ibintu by'ibintazi bititura icubahiro c'Imana. Gezaho, hagarika, menya ko wihanye, menya ko uri umwana w'Imana, menya ko wahindura identite, menya ivyo wadashwe kutosubira kandi kuvyivayangamo. Wewe uri cyaremwe gisha, wewe waratoranijwe. Birivuga ngo twebwe turihangagera
avuga twebwe twashizwe ku nkinga z'umusozi kugira ngo tumurikire amahanga twebwe nitwe wa munyu w'isi uvugwa twebwe ni twebwe ivyaremwe bishasha Yesu avuga twebwe ni twebwe twahinduriwe amazina twebwe ni twebwe babana b'Imana murakoze cyane muko muratukurikirana nukuri Imana igomba kubana b'Imana nuko twokwihana tukitandukanya n'ivya kera tugacika abana b'Imana vy'ukuri tukagaragaza tukagerageza kuba mu buzima bwo guhesha Imana icubahiro buri munsi buri mwanya tugakomeza kuba muri bwa buzima buhimbara Imana kuko ivyo binezeza umutima w'Imana murakoze cyane muko muradukurikirana Imana ibahezagire kandi Imana ihezagire n'abantu badutumiriye Imana ishishikara kugirira neza ino radio Imana ibagirire neza ariko hagati y'ivyo mu nkundire dusenge dushima Imana twongera tubwira Imana dusubize ku murongo Imana yongere dusubize itwibutsa aho twavuye kugira ngo tweye kwiyanjanjwako tumenye ko twagiriwe ubuntu tumenye ko twatsindanishirijwe na Kristo kugira ngo twoye kuba babandi kugira ngo twoye kwa madufatwa na vya bindi bidahimba Imana tureke tuvavanure n'ivya kera tumenye ko turi vyaremye bisha tumenye ko turi abana bisumba byose tumenye ko turi abana ba Kristo ni twebwe Yesu yiratira mwisi reka dusenge nongere ndagusengera uri kwadukurikirana kugira ngo usubire ku rutonde nitwa turi kumwe ubwire Imana mu mutima wawe Imana nkeneye data kushura unkomeze subire mbandanye urugendo aho nadende bukiriwe subire kandi nkomeze urugendo rwanje rubandanye amahoro reka dusenge Mana turagushimiye urakoze kuduha ubutumwa bwiza ijambo ryari tugira ngo ibihe byo kutamenya kwacu waravyirengagije mwareke icyo tugombako nuko twokwihana twese tuba hose ko twokwihana mu yandi majambo ukeneye yuko twovavanura nivyo twajakarira ukeneye yuko twovavanura nivyo ari byo byose byaduhindura bikadukoresha nabi bikadutwara mu mafuti ukeneye ko twokwihana ukeneye mwami ko data aho turi hose dutahura ko turi abana bawe aho turi hose dutahura databuja ko twapfuye turongera turazuka ko twapfuye turongera turazuka data nivyo ushaka Mana nivyo ukeneye ko nivyo watwumvishije nivyo usubiye kutwibutsa urakoze kutwibutsa amajambo yawe y'ubugingo urakoze kutwibutsa ko turi abana batoranijwe nuko mukozi w'Imana tubashimire kuri kano kanya keza mwafashe mukaba mugaburiye ijambo ry'Imana ubwoko bwayo murakoze cyane twizere yuko n'ikindi gihe nitwabakenera muzogara kugira ngo mugaburire abantu Imana yaremye ijambo ry'Imana merci yego tuzogaruka ariko imbere yuko muva hano ko twagerewe ubuntu tukabaronka hano hariho umuntu muratubwiye ku ijambo ry'Imana ryuko ivyo twagenderamo kera Imana yavyirengagije ariko hariho abantu dufise hano bakihagarara ku kintu cabaye kera wanashima n'uwo muntu akaba yaracihanye ariko abantu bakaba bakimubonamo vya bindi abona bo mubabwira iki ku bantu babona abandi bya bindi by'akahise kabo ka kera abona abana b'abantu ariko icyo nkundira Imana mu vuga butumwa nayevuze mu gihe maze gutabara ko Imana ari nyebuntu kandi yuzuye imbabazi byanteye kudacira imanza uwo mbonye naho nobona umunyavyaha atarava mu vyaha sino mucira urubanza biri tugira ngo umucamanza ni Kristo wenyine amina kirazira gucira imanza bivuga ngo ntimugacira imanza bagenzi banyu namwe mutazi ivyaha twe ni kujya ushobora kubona akabango kari mu gisho rya mugenza wowe ufise urugiga runini yari mu ryaha kirazira kikaziririza biri mw'ikindyaja mwene amina imanza mugenzi Imana niwe mucamanza niwe azoducira imanza byasho Yohana 20 ku murongo wa 12 kumanuka hose nuko byanditswe umunya borosha n'abahambaye twese duhagaze imbere kuri ya ntebe y'Imana turindira gucigwa impanza n'uhoraho nuko umukozi w'Imana tubashimire ibyo kuganira canke ivyo twari kubaza byari bikiri byinshi ariko ndabona umwanya wahariwe kino kiganiro ari hano ugarukiye mudukundira ariko kandi nk'umuntu yifuza kubatumira mu gikorane imwashobora kumwitaba nukuri twobitaba iyo baronka gute natanga akarimero ka telefone nimba atari banga kabaye ko muri hari umuntu yafashe uravuga ati ndakina amakozi Imana azansengere canke aza atugaburire mu gikorane kaze nimero mwashaka kundonga ko ni 62 682 052 sante sana mu kirundi wogerageza 62 60
252 yego murakoze cyane murakoze nawe nuko namwe madukurikiranye turabashimiye ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri uno munsi nano kirangiriye ariko kandi tuze dusubire duhure mu bindi biganiro bica kuri Transistor Ministry TV naho butaha kuri mikro mwari mukiri kumwe na Jean Prote turakingiwe bye bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.